Yes, bakunzi ba Buja Press TV muri kumwe na Projaz kandi abakunda ndabazaniye amwe mu makuru mutamusanga mumenyereye kumva aho mbwira bamenya byinshi kubijanye n'abaririmvyi bakoresha YouTube hamwe n'abastare baronse views zishimishije mu mwaka uheze. Nkuko abafanzi benshi b'umuziki ndundi bagumye babinsaba n'umwanya mwiza aho Projaz abashikiriza ukuri ku muririmvyi wese n'umwimbu we yagira aronka uko umwaka uheze. Reka turabe top 10 y'abaririmvyi baronse views nyinshi muri 2019. Reka duhere ku muririmvyi w'icumi ni Masterland ku ndirimbo we zobikora aho yaronse views 84k aho yari indirimbo ifise amasanamu meza kandi akaba indirimbo yakunzwe cyane. Mu kibanza c'icenda niwe muririmvyikazi Natasha Ngendabanka, umuririmvyikazi ariko azamuka neza abikora neza. Indirimbo rero yabaye y'icenda si yindi ni Mwibona Gute ifise 125k, akaba ari indirimbo yakorewe inyuma y'igihugu ariko video yakorewe mu gihugu c'u Burundi. Mu kibanza c'umunani n'umuririmvyi Kidumu ku ndirimbo yiwe Abatovyi ikaba ifise views 66k. Tugiye mu kibanza c'indwi ku muririmvyi Big Fizzo ku ndirimbo yiwe Fye aho yaronse views 77k. Ni video ifise amasanamu meza yakozwe n'umuhinyanyuzi w'amasanamu John Era. Mu kibanza ca gatandatu n'umuririmvyi Visual Love wa Peace and Love yakoze indirimbo ku Gatumba akaba indirimbo ifise ama views 79k. Mu kibanza ca gatanu n'umuririmvyi arimo azamuka neza ariwe MB Data mu ndirimbo yiwe Sindi Kibamba aho iyo ndirimbo ifise ama views 254k. Indirimbo iri mu kibanza ca kane ni indirimbo y'umustar Mr Waka Waka benshi muzi ku izina rya Akesdan ku ndirimbo yiwe Iwawe ifise views 375k aho ari video yabiciye bigacika muri industry ya Buja Flavor. Audio ikaba yakozwe na Amiri Pro ariko amasanamu akaba yakozwe na Brian Smith. Mu kibanza ca gatatu nawo suwundi ni Mr Lolilo, indirimbo yiwe Kita ifise ama views 406k. Kitari yakozwe n'umuhinyanyuzi Peniel on the beat akaba indirimbo yabiciye bigacika, video yakozwe na Brian Smith. Mu kibanza ca kabiri nawo suwundi ni Mr MT number 1 ku ndirimbo yiwe Yasa Nirirenga remix akaba ari indirimbo ifise ama views 549k, ikaba ari video yaje ifise amasanamu meza. Mu kibanza ca mbere n'umuririmvyi Satbi Satellite Satrambafa n'amabuye mu ndirimbo yiwe No Love ikaba ifise views 704k. Kuri aba star doje kubabwira, reka tubabwire ubusumbane bw'ababone bafise kuri YouTube. Uri mu kibanza ca mbere nawe suwundi ni Satbi afise 38.5k. Uwa kabiri ni Big Fizzo afise 32.6k. Uwa gatatu ni Kidumu afise 31.9k. Uwa kane ni Natasha afise 22.7k. Uwa gatanu ni Lolilo afise 19.1k. Uwa gatandatu ni MB Data afise 17.8k. Uwindi ni MT number 1 afise 10.5k. Uwumunani ni Visual Love afise 9.67k. Uw'icenda ni Akesdan afise 8.21k. Uw'icumi ni Masterland afise 8.5k. Mu vy'ukuri uravye izi abone bafise nk'abastari bandikishije amazina biragaragara neza yuko ataba abone bafise benshi. Mbe ikibazo kihari n'abafanzi b'umuziki ndundi boba badakurikirana umuziki kuri YouTube canke boba n'abaririmbyi ubwabo badashiramo ingufu kugira ngo baronke amabone menshi. Vy'ukuri byateranye isoni ku bastare nk'aba. Nk'umufanzi ndundi rero nakanya kawe keza Projaz nakuzaniye kugira ngo umenye vyinshi utaruzi hama utange amakomantere kugira ngo umuririmbyi canke umufanzi w'umuziki ndundi agire ico akoze. Mwari kumwe na Buja Press TV, bandanya mukanda subscribe mube abambere kuza mwaronka amakuru ameze neza, amakuru ashushe. Kuri mikro yari Projaz, mu buhinga bw'ivyuma yari Bright. Murakoze.